irazanye TV, irazanye TV, wikurikirane. Umuziki ni kimwe gituma umuntu ashobora kumererwa neza bivanye n'ibihe canke ivyo abarimwo, aho umuziki ushobora kugukura muri mind kanaka noneho ya mind kumbure yariko igushira mu byiyumviro bidasanzwe canke umubabaro, bigatuma iyo mind kumbure iguhindukamwo. Ijambo musani ni jambo rikomoka mu rurimi rw'igiswahili, aho mu giswahili bavuga ati musani. Iyo mvuze rero umusani mu kirundi simba mvuze ujya muririmbyi aririmba indirimbo za profane canke imiziki y'isi, niko abenshi babivuga. Ariko umucafyi no musani, umubumvyi no musani, umuririmbyi aririmba indirimbo z'isi canke za profane nkuko benshi babivuga no musani, ndetse umuririmbyi aririmba indirimbo zihagiza umuremyi nawe no musani. Kandi aho abenshi bumvise ati naka no musani directement baca bibaza ko uwo muntu uvuze aririmba indirimbo za profane canke z'isi, ariko ntibamenye ko shobora kuvuga ati naka no musani kubera ko abumba ibishusho kanaka canke abumba inkono canke abumba iki canke kiriya, kigatuma abenshi kumbure kibasamanza canke babona ko kirimwo ubuhinga butandukanye. Abo babara basani nabo nyene. Kandi umusani nujya aririmba indirimbo za profane, eka nujya aririmba indirimbo zihagiza umuremyi nawe no musani. Kandi ijambo musani rero ryaje kononwa n'abatari bake, aho babona uburenganye kumbure yambaye pocket down hariya anye bakamwita umusani kubera uko yambaye canke uko agaragara. Kumbe ntibamenye ko ijambo musani riba rifise ico risobanura nkuko nagenda bibabwira. Wewe rero uririmba indirimbo za profane, ninaguhamagara we musani uze witabe. Wowe ubumba ninaguhamagara ati we musani uze witabe. Eka wewe ucapa ninaguhamagara ati we musani uze witabe. Ikire kiganiro canke kiyago tugarutse ko ni kiyago kumbure mwateguriwe na umusatirizi canke neri promoter canke enipro, ayose n'amazina ushobora kunyita. Vyaje kugaragara aho abaririmbyi baririmba indirimbo za profane canke indirimbo z'isi batigera bakorana collaboration canke collabo n'abaririmbyi baririmba indirimbo zihagiza umuremyi. Bamwe tukibaza ati mbega kuki badakorana amakorabo, mu gihe haba hariho umuririmbyi aririmba indirimbo za profane abafise ijwi ryiza, kumburi hakaba n'uwundi boshobora gukorana featuring canke collabo n'umuririmbyi aririmba indirimbo z'Imana, kumbure ayo majwi akoranye akavyara ikintu ciza. Aho rero tukibaza ati mbega abaririmbyi baririmba indirimbo za profane bo baririmba indirimbo zihagiza satani canke indirimbo Imana itiyumvirako? Mumbabarire nk'umusatirizi uko niko ndavyibaza. Buri umwe wese abafise icyo akunda, ariko aho no kubwira ko bose arabaririmbyi eka nabo baririmba indirimbo za profane ko haba harimwo ubutumwa, ndetse ubutumwa bunigisha abatari bake noneho bugahindura abatari bake, ndetse abaririmbyi baririmba indirimbo zihagiza umuremyi aho zishobora kugushira muri mpwemu, bigatuma kumbure ugira icyo uhinduye mu buzima bwawe. Kuri uno munsi rero turiko no munsi kumburi, aho ngarutse kumbure mu kubabwira umuririmbyi w'umunyarwanda azwi ku izina rya Israel Mbonyi, kugira ngo tumumenye uwari we, ndetse tunamenye naho ageze ubu mu bijanye no kuririmba indirimbo ziwe zihayagiza umuremyi. Jewe nabateguriye iki kiganiro canke iki kiyago ni umusatirizi canke neri promoter canke enipro, nyita uko ushaka, umumenyesha makuru akora atiziganya noneho kuri televiziyo yacu canke yawe ya Igozen TV. Nkuko nababwiye ko canke nabemereye ko mu mwaka wa 2024 ari umwaka w'ibikogwa.
dufise akazi kenshi ariko koroshe gukora nkuko tuba dukora ivyo dukunda. Reka kumburi mbanze kandi vyimva mutima nshimire abo twamaranye umwaka wose wa 2023 ndetse aho nabemereye kungiye gukora ibikora inka, noneho ndabereke ko nzananye inguvu zose mu kazi kose. Itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1992 niho havuka umwana w'umuhungu aza kw'izina rya Mbonyi Israel, maze uwo mwana w'umuhungu avukira mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo aho bita Uvira. Umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1997 niho Israel Mbonyi yaramutswa mu gihugu ciwe c'u Rwanda, aho mu Rwanda bari basanzwe baba muri Kimironko n'abavyeyi biwe, maze iyindi myaka yiwe ayibandaniriza mu gihugu c'u Rwanda aho yagiye kurangiriza n'amashure yiwe mu gihugu c'Ubuhinde. Israel Mbonyi rero n'umuryango wiwe wose bakaba bari basengera muri Evangelical Restoration Church. Aha nkanakubwira ko ubuto bwiwe yakuriye muri korale, ndetse ibi bikaba ari vyatumye Israel Mbonyi amenya gukoresha ibicurangisho bitandukanye, aho muri ico gihe yari muri korale yari asanzwe ari umucuraranzi mwiza. Indirimbo yatanguye kuririmba canke aririmbira muri korali ni indirimbo kumbure zitakunzwe cyane, aho ivyo kuririmba byose guhera ico gihe yabikora atabiha inguvu kuko yabona ko kumbure ataho bizomushikana, yisunze kumbure indirimbo yatunganije uko zakiriwe mu bantu. Indirimbo rero yankuyeho urubanza, iyi ikaba ari indirimbo yatanguye kumwerekana mu yindi shusho. Indirimbo kumbure yaciye imwereka imbere yiwe haza noneho mu mwuga we wo kuririmba. Aho nkanakubwira ko indirimbo nka zose canke indirimbo nyinshi yaririmbye zakunzwe mu Rwanda ari indirimbo yakoreye mu gihugu c'Ubuhinde, azikorerwa no mu producer Bruce Higiro, udukoresho duciriritse ntibagiye laptop kumbure n'utundi tuntu tutuensirima yari afise akoresha kumbure mu kumutunganiriza indirimbo. Ibi bikaba ari vyatumye kumbure Israel Mbonyi bimutangaza kubona akora indirimbo noneho zigakundwa cyane, utavuze ngo azikoreye muri maison de production kumbure yikwije canke ifise ibikoresho biteye imbere. Israel Mbonyi rero yaje gukora indirimbo nyinshi, aho izo ndirimbo ubu zikunzwe cyane ku rwego rw'isi, ndetse arizo ndirimbo bakunda gukoresha kenshi mu maeglize agiye atandukanye. Aho no kubwira ko Israel Mbonyi ari umusore akiri muto cyane, ariko uravye hit canke urwego ariko utobigeranya n'imyaka afise. Israel Mbonyi rero yatanguye kuririmba nk'ugufyina, ariko mu nyuma biza kumuviramwo ikintu c'akamaro, ndetse aho vyamugize icamamare mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu byo mu karere ka Afrika ndetse no mu makungu. Aha nkakubwira ko ugutangura kwe kuririmba yaba hakujya y'igihugu noneho hanze y'igihugu, aho ico gihe yaba mu gihugu c'Ubuhinde. Umuririmbyi rero azwi ku izina rya Israel Mbonyi ava mu gihugu cy'u Rwanda yaje kumenyekana mu bintu atibaza, na cyane cyane aho nakubwiye ko yaririmba atari muri ico gihugu, aho yari asanzwe aba mu gihugu c'Ubuhinde. Mu nyuma yaho Israel Mbonyi yaje guhabwa igihembo canke award yaje ku izina rya Groove Awards ya Best Diaspora. Kuva ico gihe yaciye atangura gukora umwuga we wo kuririmba nk'akazi, kuko yabonye ko ari kimwe kumbure mu bintu bizotuma ashika kwihangiro ryiwe. Izi zikaba ari zimwe kumburi mu zatumye Israel Mbonyi amenyekana cyane noneho ku mugabane nka wose w'isi, aho izi ndirimbo zaje ku mazina nka uri number 1, yankuyeho urubanza, ku migezi, ndanyuzwe, nzibyo nibwira, ku musaraba, agasambi ndetse na hari impamvu. Izi zikaba ari zimwe mu ndirimbo kumbure zaje gutuma Israel Mbonyi umusore akiri muto cyane amenyekana noneho hafi ku rwego rw'isi. Indirimbo rero za Israel Mbonyi kumbure zahinduye abatari bake, noneho abenshi cyane cyane mu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, aho mu nyuma yaje kuririmba noneho akoresheje ururimi rw'igiswahili, aho nkakubwira ko ururimi rw'igiswahili rukoreshwa n'abatari bake ndetse abenshi cyane ku rwego rw'isi.
aha nkakubwira ko zimwe muri izi ndirimbo aheruka gukora mu rurimi rw'igiswahili na cyane cyane aho novuga kuri iyi ndirimbo ya Nina Siri, aho iyi ndirimbo Nina Siri yamugejeje ku rwego rushimishije cyane ndetse aho n'ubu bikimutangaje cyane nawe. Uyu musore rero akiri muto vuba ndamubazanira nk'umusatirizi ndahaciye mbe bujyanye nari nasomye nari nanyoye ariko sinari bwanwe kuko yaba nanyoye sinari kwinjira muri eglise. Abamarayika ntibari kunyemera ko ninjira muri eglise. Ndahaciye numva instrument ziriko ziravuzwa. Izo instrument rero nk'umusatirizi mba nzi ko indirimbo zose mba naho numva akantu gato kari muri iyo ndirimbo camenya ati iyi ni indirimbo ya naka. Nza numva instrument zivuzwa nk'indirimbo ya Nasiri ya Israel Mbonyi candinjira. Imana yaramfashije nta gacupa nari nanyoye nta tuyeri nari nasomye ncinjira jasanga vibe agakiza ariko si abakijijwe abakiriye umwami Yesu Kristo nk'uko abakizwa babivuga bamaze kukakira. Abafukamye bahagije gusengerwa kumburi ubutumwa hariye anye bwavuzwe hariye anye mood y'ukuririmba ari igezweho. Umusori akiri muto cyane, umusori ya no mu metisi no murundi ariko no murundi nako ariko avuga n'ikirundi cyiza ariko aririmba indirimbo ya Israel Mbonyi Nina Siri, aho ndetse nkuko mubibona uru rushengero rwa mbe bujyane nyine vivante RCC vivante nzobibaza neza umusore namutumiye abantu baryohewe baririmbye ibyaha byahanaguwe, abantu bamaze kuja muri munsi y'agakiza bamaze kwakira Yesu, kumbure shetani yahunze ngira no kwipakiza yari yipakije yahunze atari hafi, aho uyu musore akiri muto yari yashyize muri vibe abatari bake noneho bari muri ico kibanza ndetse n'ababanye aho umudiho washobora gushika bamaze kwakira agakiza. Bica binyereka ko iyi ndirimbo Nina Siri ya Israel Mbonyi yamaze gufata imitima y'abantu. Reka nongere nishimire umusore kumburi aho yavyitwayemwo neza cyane, araririmbisha abantu neza cyane, noneho asubiramwo neza cyane indirimbo ya Israel Mbonyi ayiririmba neza kujya nyene, noneho ibyitabiririzo kujya nyene aho yari afise n'abayabaga imisore n'inkumi bazi kwitabirira neza kujya kwa bajya ba Israel Mbonyi kwa bajya ba Israel Mbonyi babikora. Reka kumburi ngarukirize ngaha byinshi nzotumira umusore kuri Igozen TV ndamubaze mbega iyi impano yiwe yo gusubiramo indirimbo neza na neza na cyane kuri instrumentale canke ku bicurangisho nk'ibi, noneho agacuranga kujya nyene bakamucurangira kujya nyene, noneho nawe akaririmba kujya nyene akitabiririza kujya nyene bakamwakirira kujya nyene agasuramwo indirimbo, noneho akayiha uburyohe bunasumba n'indirimbo ya original y'umuririmbyi. Noneho indirimbo ikagarukana akanovera kajya nyene nk'akindirimbo Israel Mbonyi. Umusatirizi reka nshimire abankurikiranye kuva mu ntango y'ikiganiro gushika kwiherezo y'ikiganiro. Aha ariko nkaba nariko mvuga ku kintu cerekeye Musani. Umusani rero suja aririmba indirimbo za profani gusa. Umusani no mucafi, umusani no mubumvi, umusani nuwo muntu wese ashobora gukora ikintu c'akaranga, noneho ikintu gituma umuntu ashobora guhagarara akakimeditako. Umuririmbyi wa profani no musani, umuririmbyi indirimbo z'Imana zihagize umuremyi no musani. Reka ndabashimire ndababwira ati nagawana. Irazanye TV, Irazanye TV, we could cry. Oh.